Bakunzi b'isamirizi n'imbonesha kure Agaseke ndabaramukije. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro bategabiri wungure ubwenge. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire w'iteka Gervais NTIRAMPEBA aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ABG Burundi. Akaba ari umwe mu gwaruka ruriko rurakora ibitari bike mu kwitunganiza imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Akaba agiye kutuyagira uko yabigenjeje kugira ashike hashitse uyu munsi kandi yongera akaburire gwaruka ingene go kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Turamuhaye ikaze. Nitwa Ntirampeba Gervais nkabasanzwe ndumwe mu gwaruka gwihaye intumbero yo gushigikira igihugu cy'amavuko mu bijanye no guteza imbere ndetse kandi no gufasha urundi gwaruka gutera imbere. Rero nkuko mwavyumvise nitwa Ntirampeba Gervais nkabaserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ABG Burundi akaba na jewe naritanguje. Nihe migambi mikuru mumaze kurangura? Murakoze cyane. Ishirahamwe ABG Burundi naritanguje mu mwaka wa 2019. Kuva turitanguje rero turamaze gukora ibikorwa bitari bike. Imbere ko novuga ivyo tumaze kurangura nashaka bwire abakunzi b'ikinyamakuru Agaseke BTV yuko ishirahamwe ABG Burundi rifise ihangiro nyamukuru twita mu Gifaransa mission ivuga ati iri mu Gifaransa ndaga gusigura mu Kirundi contribuer à promouvoir l'esprit de création d'emploi et l'esprit humanitaire. Novuga mu Kirundi ati gutera agacumu kubumwe mu gukaburira abarundi batari bake cyane gwaruka mu kwihangira imirimo mu kwishingira ibikorwa bizana ubuzi cyane mu kwihangira ibikorwa bizana uburyo hamwe kandi no kugira umutima wo gufatana mu nda umutima runtu. Kuko murumva ko ishanga ABG Burundi ni ishirahamwe riri mu mugwi mwe bita mu Gifaransa société civile uko ni ASBL association d'ambition créative ni ishirahamwe rero ryashinzwe rifite intumbero yo gufasha cyane abene igihugu baba bari mu buzima butoroshe twita mu Gifaransa situation de vie précaire. Hama kandi cyo gihe twarishinga twabonye yuko mu bafise ibibazo mu Burundi gusumba abandi twabonye ugwaruka rurimwo le chômage. Beshi bamenyereye yuko amashirahamwe ashingwa nkaya ya société civile abashinzwe kugira ngo afashe igihe hariho abantu bahuye n'umwuzurira igihe hariho abantu ibirimwa canke ibitegwa vyahuye n'uruzuba igihe hariho abantu bahuye n'ivyago bimwe tumenyereye nivyo bamenyereye amashirahamwe ashingwa ariko akora. Ariko twege twabonye yuko igihe twarishinga twasanze ugwaruka nago rufise ikibazo kigomba gusa n'ivyo bibazo amashirahamwe adahana inyungu za politiki akunda gusanga ariko arakoreramwe. Tuvuga ati rero turakeneye ko duterera cyane gacumu kubumwe tugashinga uvu nyinshi mu bijanye n'ikibazo cyo kugwanya ubushomeri mu Burundi. Tumaze kubicayo no hino tusanga intandaro ya vyose y'ubushomeri dusanga iva ku bintu bitandukanye. Ibikorwa by'i twakoze rero muza kumva twakoze ni ibikorwa twasanze ari bishobora kuzana inyishu ku bibazo bituma ubushomeri buboneka. Icambere mu ntangamarano babwira nuko ubushomeri bwavuye ku kungene abarundi benshi bari bamenyereye yuko baje amashure bacaronka ubuzi muri leta. Kukaba nkako kubera yuko bivanye ko mu myaka yaheze wasanga abantu biga amashure bari bake byaratuma usanga abantu baje amashure atari benshi cyane ugasanga ibibanza bihari vy'ubuzi ndetse bimwe mbere biranabura n'ababikoramwo bavyigiye. Ariko rero mu nyuma muribuka yuko habayeho ubwigoro bwa leta kuva nibaza neza mu mwaka wa 2005 na 2006 gutyo habaho ko mu kwiga mu mashuri y'intango biba ku buntu la gratuité de la scolarité. Ivyo rero ni bimwe mu vyatumye habaho abantu benshi bijukira kwiga amashure ndetse n'imiryango myinshi itawuri ukabana ku mashure barabaruka ku mashure bituma bariga. Ivyo muca muvyumva neza yo habayeho igitigiri cy'abantu benshi kwiga amashure warashaka ni vyiza ni terambere. Ariko kandi byasaba yuko hacabaho izindi ngingo mperekeza kuva ico gihe zitegura ico gitigiri c'abantu bazoza amashuri ari benshi mu gihe kanaka. Rero ico gihe bigaragara ko usanga bitakunze ko bategura ingingo mperekeza zirotuma igitigiri c'abanyeshuri bazoza amashure kidaca kirengera amasoko no kuvuga aho baza gukora kuko nibaza yuko hobaho hateza kubaho equilibre canke
ukunganisha canke kuraba ko bihurirana kwiga amashure n'ubuzi bwabo biza amashure. Ivyo rero sinzi ko byo byarabaye ariko ikigaragara coco icatumye abaho abashomeri benshi nuko habayeho déséquilibre singe no bivuga mu kirundi muga mumva ko habayeho kudahurirana igiti gica biga amashure canke bazoza amashure citezwe n'ubuzi buzabwitezwe igihe ico giti gica abanyeshure bazoje amashure. Haca habaho rero igihe kanaka habaho igiti gica shomeri benshi cyane bibonekeza ivyo vyo byatangiye kibonekeza neza mwaka 2020 na 19 na 18 gusha no munsi rero gutinda giti gica shomeri kiba kinini ya cyane. Mu nyuma yaho rero guhera mu 2019 niho hatanguye kubaho amashirahamwe yafasha Burundi ndetse na leta y'u Burundi nyine ubwayo baratangura kwiyumvira kibazo kijanye n'ubushomeri. Nuje tanga kuvuga cyane amashama dahanira nyungu za politike abafasha Burundi ndetse n'Uburundi nabwo nyene buratanga kuvuga cyane cyane kibazo cerekeye ubushomeri. Tugisha nka ABG Burundi rero mva ko ryashinzwe ico kibazo cyo ubushomeri kiri novuga kigezweho. Cyadushinga inguvu nyinshi rero mu bujanye no ngene ubushomeri bwo hava. Tugiye kuvyiga twasanze abarundi benshi kuko twamenyere yuko benshi biga amashure wasanga ari bake wasanga ubuzi buraboneka wasanga abantu benshi bihutira guhigisha akazi wasanga n'abamaze kuronka ubuzi ntibigira biyumvira gushinga ibisata bigwiza akazi ntuvuga yama industry amahinguriro yama entreprise ama societe atandukanye sibeshi babikora n'ababikora wasanga bikora nk'urudandazwa rusanzwe kugira ngo atera imbere naho nyine kandi kuko wasanga benshi bihutira kurondera akazi wasanga igitigiri cy'abantu baza gushinga amasosiyete kiba gito ari bake ahubwo wasanga abantu benshi baniganira kuza gusaba ubuzi mu masosiyete yamaze gushingwa canke muri leta byumvikana yuko le secteur privé ntuvuga igisata c'abikorera ivyabo ntabwo cyari kigwiriye cyane gitume habaho ubuzi kuva ico gihe rero mwaka 2019 niho hashobora gutanga kuboneka abantu bashinga ibikorwa nomvuga amahinguriro y'amasosiyete yigenga agashobora gutuma botera imbere banashaka mugabo kandi akagabanya n'igitigiri cy'ubushomeri. Yego. Ishanga ABG Burundi rero yacirishira ingufu cyane mu gukaburira abarundi cyane iyo ngendo nziza yo kukwihangira imirimo kwishingira amasosiyete amahinguriro kuko twabona yuko ubwa mbere iyo abarundi benshi bijukiye gushinga amasosiyete ubwa mbere kunko kambere abo wenyine gushinga amasosiyete bariko bategura kazoza bariko bategura kazoza kuko bageze mu zabukuru y'amahinguriro yabo y'amasosiyete azobafasha kubandanya baho neza. Kwishingira ubuzi twarabona ko ari kimwe mu nyishu gishobora gutuma ubushomeri bugabanuka mu Burundi kandi bikanasahiriza mu guteza imbere igihugu. Naho rero nka ABG Burundi ibikorwa byakoze usanga vyagenda byishimikije mu kurondera gushira mu ngiro iryo hangiro. Naho rero twari dushinga igisata ca mbere cyo kumenyesha makuru twisa Agaseke BTV ico gisata cyo kumenyesha makuru caje kigira icivugo iji ry'intwari mu iterambere kugira ngo dutange kuvuga amakuru cyane cyane aje n'iterambere amakuru aheza ijambo abashinga amasosiyete kuko twavuga ati abariko bashinga amasosiyete barakeneye gutegwa intege barakenewe ko bamenyekana ndetse bakanatanga n'ubuhamya témoignage kugira ngo abandi nabo babarabira kakarorero bashinga amasosiyete ko twabona yuko bigenze gutyo bizotuma ata muntu azosanga ikaniganira kurondera akazi ahubwo abantu bose bazoniganira kurondera gushinga amahinguriro amasosiyete gutyo dusanga ubuzi bwabaye bwinshi babandi bageze amashure bataronka mikoro yo gushinga amasosiyete babandi babitangira imbere baronse ubuzi imishahara bahembwa canka akaryo k'amafaranga baronka baca gakoresha mu gutanga imitari mu gushinga amasosiyete gutyo kazi kaca karaboneka gaca kaboneka ku bandi bashasha bacirondeza hama kandi ni nkuko nabaje amashure bamwe baca bagira ati ndabona naka yashinze ibyiwe mvye muteje imbere nakakorera abandi nateye imbere cyane bakabona ko abantu bashinga ivyabo no batera imbere gusumba abakorera abandi gutyo haze nk'umutima no gwagwaruka rweza amashure ko gusanga rurondera kwihangira imirimo aho bose kurondera gukora abandi uko bazamaze kubona yuko bakorera abikorera ivyabo ari ko batembe gusumba nico rero twasize imbere cyane nico itonje kinyamakuru Agaseke BTV hampande kumesha makuru nk'ibindi bimenyesha makuru byarashira kabijya cyane kubijanye n'iterambere. Hanyuma kandi hampande yahugira ngo dukaburire abarundi nyene twashinze igisata c'amafilme amafilme wasanga ashimikira ku nyigisho ziza zituma abarundi bakunda kwihangira ivyabo aha twovuga nka filme impano nzanano ayo twahereye ko twigisha cyane ugwaruka gushinga amakoperative kutagaya akazi kutarindira akazi gahuye n'ivyo wize
ahubwo ibintu byose ubona wokora bituma ushobora kwiteza imbere ukabikora. Twavuga n'andi mafilme twage dukora nayo nyine azahamagarira abarundi gutanga ikori kuko naho kandi murumva yuko n'igihugu kirashigikirwa tugishikikiza ibikorwa kirubakwa cubakwa na bene cyo. Naho nyine twasohoye filme yitwa umutima w'igihugu series, ni filme yakunzwe benshi bashaka gusanga kuri YouTube, shina YouTube ABG Burundi. Nayo ni filme izayigisha abantu mu bijanye no gutanga ikori ko twakoreye kuri sije yitwa civisme fiscal et droit fiscal. Twovuga ati nk'ukwigisha karanga mutima kajanye n'ikori ukaritanga ikori atabwoba utumva komega ni koruve canke ibintu bikunaniza aho kumva binezererewe kuko uzi neza yuko iryo kori ari ryo rizohindukira havamwo gukorerwa amabarabara meza vyako gukora vy'iterambere ukaronka ngene bikora vyoroshe n'ibindi bikorwa vy'iterambere bishingwa na leta bigatuma abikorera ivyabo abakora urudandaji boroherwa babikorera muri klima canke kirere gisa neza canke kimeze neza. Hampande yaho kandi murazi yuko baca umugani mu Kirundi so akwanka akoraga ivyamunaniye. Tuge mu ishanga ABG Burundi rero yuko twanka yuko twigisha abarundi gushinga ama societe bakabona menga two tubabwira ibintu vy'amananiza twaje twihera ko mu ishanga ABG Burundi. Ishanga ABG Burundi ricere hamagara abanywanyi baryo barishingira microfinance grosso de ko twikangure ubu yitwa twikangure microfinance SA ko twatanguye ari ntoyi ariko ubu yateye imbere cyane. Nibaza ko abakunzi b'ikinyamakuru Agaseke TV ndetse n'abakunzi b'insamizi ya Agaseke FM tuvaza kuba yagera ngene yavutse. Nibaza ko microfinance goso twikangure beshi bamaze kuyimenya yamutse mwishira nka ABG Burundi. Ego rero ni societe imwe mu vya yashinzwe n'ishanga ABG Burundi kandi no munsi beshi bazi imaze guhindura ubuzima butari buke kugwaruka kuko muyo bice mu microfinance kuko iri mu gihugu cyose turamaze kweza ugwaruka mu ishanga ABG Burundi akazi turamaze kweza ugwaruka akazi gwababa amajana 3 mu gihugu cyose. Ivyo byose ni ibintu twerekanye yuko bimwe turavuga ntabwo ari amajambo gusa birakunda cyane bisaba ko muja hamwe mukajira maningingo mugashira hamwe ivyumviro mugashira hamwe uburyo ubugirigiri bugira babiri kandi umutwe w'umwe ni wigira inama wigira gusara iyo muri beshi rero bituma mushika kure. Iyo microfinance gose twikangure rero iramaze gufasha mu bitari bike mu iterambere. Twovuga n'ibindi bisata byinshi twashinze nka pharmacie de gros, pharmacie y'imiti yo kurankuza twashinze imwaro mu Kayokwe nawe nyene kandi yashinzwe n'ishanwe ABG Burundi ifatikanije n'abanywanyi bayo. Twovuga kandi ni radio Agaseke FM. Ya Agaseke FM beshi muri ko muramenya isanzwe iheruka gushingwa n'ishanwe ABG Burundi mu ntara ya Ruyigi isamira mu buseruko kuri megahertz ijana na kabiri n'ibice indwi. Akaba ari radio kandi izana nyine kandi isahiriza abene gihugu mu bijanye no kwiteza imbere mu gutuma abene gihugu baronka bashikiriza ico bagona mu gutuma habaho ibiganiro bica kwiyonsamirizi ibiganiro biza bikawurira abarundi mu kwiteza imbere mu gutazera inze mu kugwiza akazi mu guhamagarira ugwaruka cyane cyane kwihangira imirimo mu gutazera inze n'ibindi byinshi. Rero tumaze gukora byinshi nibaza ko bitari bike. Gervais ishirahamwe ya ABG Burundi ryaratanguye riraheza rirashinga ikinyamakuru inyuma yaho microfinance grosso de ko twikangure eka nivyagarukiye aho irashinga pharmacie hariho gukina amafilme yigisha ugwaruka irashika no ku radio Agaseke FM. Mbega ico cyumviro cyo kwitunganiza imigambi cyabaje mu gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere mwumvise yuko ndi Murundi dumwe n'igihugu akunda igihugu ciwe nene naratahuye ko igihugu cy'u Burundi ndumwe mu bandi bene igihugu bategeza guteza imbere cyane. Hanyuma maze gushinga ishirahamwe ABG Burundi musanzwe amashirahamwe adahari inyungu za politike twovuga ko ubayita n'amashirahamwe aharanira inyungu za bene igihugu. Bimaze ko bimeze gutyo rero numva mengo ndafise naje cyo noterera hagacumu kubumwe mu iterambere y'igihugu biciye mu guhamagarira urundi gwaruka n'abandi bene igihugu tugashira inguvu hamwe. Hamakanye nabona yuko ushomeri bubabaza numva renda kozwe ko ku mutima cyo sinigeze nshomera ko jewe akazi kamisi yose nizi by'ubuvuzi kuva mpeza rero ishure narose akazi sinigeze nshomera mugabo kandi ni ikintu nagomba hagongire ko mbwira n'abakunzi bisamirizi Agaseke FM n'ikinyamakuru Agaseke TV tugira umutima wo gukundana. Nyimba ubana n'umunsi udashomereye cyangwa mbubona igihu atakibazo ufise ni byiza kwiyumvira ku bandi bafite ibibazo
ukagerageza kuzana inyishu kugira ufasha abandi kuko nawe nugerageza kuraba uzosanga hugeze hariho abandi bagize uruhara rw'ihashike. Yego. Je rero kubera navuga ati nanje kugira ngo shike ngere ngaha hariho ivyo noba narafashijwe n'abandi bigatuma ngira aho ngeze numva nanje aho kinoterera kugira ngo abene igihugu cece rugwaruka rushore kuba govaho gwarururi rukaja kwindi ntambwe biciye mu vyiyumviro vyiwanje canke ubushobozi bw'iwanje. Yego. Ariko kandi kuko navuga ati ndi umwe ntavyo noshobora numva menga ico noshobora jewe nuko nofasha urundi gwaruka kuruherezamwo ivyiyumviro tugahana inguvu tugashira hamwe inguvu hamwe. Icyimviro ca mbere caje kugira ngo nanje numve ko ico nofashije kuko nabona menga ubushomeri buko buratera ikibazo kandi mbona neza yuko ari ikintu cotorera inyishu kandi byoroshe. Bega mubwarukirizaho canke hoba hari hindi migambi mutegura kurangura kugira urwaruka rugume ruronka akazi n'igihugu gitera imbere. Hari imigambi tuko turakora no munsi dutanguye vuba nindi yakazoza. Yego. Mu mugambi usanzwe hari no munsi turakora no mugambi wo gushiraho ishami ry'ubwishingizi assurance tera imbere insurance company. Kubera yuko mumva ko tumaze gukora ibitadukanye ivyo twakoze birakeneye yuko ubwishingizi bita mu gifasa assurance murazi yuko kandi nico nogira ko ndagikaburira ko ndagihamagaranko abarundi bene wacu gwaruka abantu benshi abarundi ntibaramenya gukoresha assurance. Mu bisanzwe assurance ni ikintu gikomeye cyane kandi kimwe mu bituma abantu biteza batera imbere kuko iyo ushinze ibintu kanaka abantu vyasirishe iyo bigize impanuka cyo ikibazo ucuhomba. D'ailleurs nibaza ko ari bimwe mu bituma n'abarundi bamwe bahomba kuko usanga abantu benshi bataramenya gukoresha assurance. Assurance rero ituma uruhombo ruja kuyo assurance hanyuma wewe uri umugwiza tunga cyangwa umudandaza cyangwa ukrakora ibikorwa byo guteza imbere bigatuma atakazogira. Rero twege twariyumviye ati muri ya ntumbere yo kugwiza akazi muri ya ntumbere kubera akaroro keza urudugwaruka nandi bene yiga mu kwishingira ubuzi tuvuga ati ko dusane n'ubundi imvyo dukora byose amasosiyete twashinze ibikorwa twashinze twasanze biguma bikenera assurance. Yego. Tuvuga ati none ntitwasha twishingira assurance natwe two turashinga assurance rero tera imbere insurance company yitwa Tiko kugira ngo dushe nk'imitahe babanywanyi b'ishanga ABG Burundi ndetse n'andi bene igihugu bashe nk'imitahe hanyuma ya assurance natangura kitanga akazi kundi gwaruka. Ikindi naco kandi byashika zotera imbere kandi nta nke kizotera imbere iteye imbere izotanga ikori mu gihugu iteye imbere kandi abene gusha nk'imitahe bizobateza imbere bizobafasha muri kazoza ndetse kandi no muri kubu bizobafasha. Rero iyo assurance niyo tuko turashinga ni assurance generale ntaho naho nyine kagira ko mpamagarira abandi bene igihugu ko boraho nyimbo zo gusha imitahe. Yego. Akuri cyo nyine kandi nashaka ndamenyesha yuko abarundi benshi ibintu je ni gushinga amasosiyete barabitinya kuko ubunazi ko bishika amasosiyete agashingwa hamagahomba. Ivyo kandi ni kimwe mu vyatumye wanashaka abarundi benshi batinya gushinga amasosiyete ariko kandi twasanze ico kintu kigumye uko naho tuzotwo turava nta tuzotwo turaja. Ni vyiza ko abarundi twikuramwe ubwoba bwo gutinya guhomba. Abunguka bunguka kubera batanguye abahomba bahomba kubera batanguye. Rero ico kintu cyose witeze uzokironka kubera watanguye. Yego. Rero ico wokora cyose icoronka cyose watanguye ni umwimbu. Umwimbu ushobora kuba uruhombo cyangwa umwimbu kaba kunguka. Ico rero nashaka abarundi bene wacu cece kugwaruka tucaruka twumve neza ho gushinga inganda amasosiyete n'ibindi byose bigwiza ubuzi ni kwemera ro risque. Yego. Ro risque mu kirundi singeno yita nova kandi nk'impanuka canke ikibazo gishobora gushika kwe ikintu karagukurakora ariko ivyo nuko tuvyemera. Kira noneho turavye ibiharuro vy'amasosiyete bari yashinzwe inganda tukaraba inganda zihomba nizunguka nibaza neza yuko izunguka nizo nyinshi ugeranyije nzihomba. Yego cyane. None kayem kashize ingani twishimikize igitigiri gito c'abahomba hari igitigiri kinini c'abunguka. Ikibabaje gusumba ivyo nuko wa muntu atinya gushira umutahe muri society kirashingwa nikizobuza yuko habonetse abubahuka abashira ubwoba bakemera bakiniga bagashira imitahe bimaze gutangura yasosi imaze gutangura hageze akazi uzosanga ko aturondera ngo tubahuzi. Yego. Je nta buzi ndabaha mutaze imitahe kuko urya muntu yemeye gushira mutahe yemeye ro risque. Yego cyane. Yemeye kizovamwo ari ciza
turogisangira ari kibi turogisangira rero habonetse iciza c'akazi nibaza yuko uretse yuko habamwo naho ibanga ry'akazi hakabamwo ubuhinga babusabwa iyo hasabwa ubuhinga umva mu ico gihe turaba abahinga bishoboye yego iyo mugabo atabuhinga burebure busabwa nibaza ko uri priorité canke wo guherako nuwo abafite mutahe canke uwo umuvyeyi wiwe canke uwiwabo yasize mutahe yego cyane nuko dukora yego kugira ngo abantu bose bakunde gushima itaye mu bintu nivyo rero mu bijanye n'imigambi twashinga nasanze novuga cyane ku kijanye n'ibico no kwita imitahe yego ibitahe n'amakapito ico kintu nashaka abarundi muri kumayumviriza mu citeho mu kimenye hari abarundi benshi bacana intege naho mwumva tugeze ngaha hari benshi baduciye intege bagiye baduciye intege mbwa ko twe tuzi yuko tuhari kugira ngo nyene abo bantu bacana intege tubaha akarorero keza abo bantu bafite ubwoba turakure nk'ubwoba twaragerageje gushiramo ingufu zose byo tuko turakora bitera imbere kandi ubu Imana yadufashije ko batera imbere kandi ubu turizeye bizotera imbere yego kugira tutere intege abandi bantu ariko kandi turiteguye niyo byoshika bikagenda nabi tuzokwiga igicatumye bigenda nabi hama twatorera inyishu hama tubandanye yego tumve neza yuko rero mu gushinga amasosiyete wemera risque hanyuma igishika cyose kirakwigisha hamugatora inyishu ukahakura ubwenge mugatera imbere kuko nibindi bihugu jewe ndakunda gusoma nibyo nitwa akahise kiterambere kibihugu kanaka no kwita mu Gifaransa histoire de l'économie des pays nanti nuvuga akahise kibihugu biteye imbere mbega byateye imbere byagenze gute nashaka mpamagarira ugwaruka rugenzanje twige gusoma akahise kibihugu byateye imbere tumenye byateye imbere ingene vyahoze bimeze ningene bakoze kugira natwe biduheza akaryo ko kwirimbura mu Burundi kuko ugwaruka nibwo Burundi gwejo ugwaruka nitwakira ubwoba bwo kwemvetisa birotuma dushinga ibintu duteza imbere mu myaka iri imbere usanga Burundi bugeze kure cyane rero nuruhamagarira ugwaruka d'abord gusoma kumenya akahise k'ibihugu biteye imbere kugira natwe tubizane mu Burundi tubikorereko ikindi nuhamagara ugwaruka gukunda ibijyanye no gushinga amasosiyete babyige cyane benshi barabyiga mu mashure ariko nasakana ndabasabe n'abandi bene igihugu mwige kumenya ingene amahinguriro n'amasosiyete ashingwa kugira ngo dufashe ugwaruka na bene igihugu kumenya byinshi kuri ivyo ishirahamwe ABG Burundi ryace rishinga igisata kijejwe gutanga inyigisho nkaburira bwenge kijejwe gufata mu mugongo abihangira imirimo kijeje gutanga inyigisho zo kwitunganyiza imigambi myiza ico gisata citwa CJBU Centre d'incubation de jeunes entrepreneurs du Burundi ico ni gisata gishasha ishirahamwe ABG Burundi riherutse gushiraho kugira ngo ya migambi yose twashinga mwumvise itandukanye ico gisata gice gifata mu ntoke mu guherekeza iyo migambi mu buryo novuga bw'ubwenge no mu Gifaransa novuga ati encadrement technique na accompagnement technique kugira ngo gwagwaruka tuko turahamagarira mu gushinga amakoperative ari amakoperative menshi mu gihugu cyose aba jeune cyangwa ugwaruka rurukiye mishinga ABG Burundi ndetse n'undi gwaruka bari kurashinga mu gihugu cyose amakoperative iyo Centre d'incubation de jeunes entrepreneurs du Burundi CJBU iroza rero iherekeza niyo n'amakoperative ariko arashingwa n'ugwaruka rutandukanye rugiwe imbere cyari rumurikiwe n'ishanga ABG Burundi yego cyane mu iyo CJBU nyene twarashizeho n'ishami twise CIBU nuvuga Club des entrepreneurs du Burundi ni ishami rizarihurikiyemo ugwaruka gwihangiye imirimo rugatera imbere bigakunda yego rizahuriramwo ruganira kugira ruhanahane ivyiyumviro mugabo kandi hamande yaho ruhanahane n'amasoko yego ruhanahane kandi rubwirane aho goza gusumisiona ibikorwa bigezweho biri nk'amafaranga byo kunguka twifuza kandi kugo gwaruka ruzahurikiye mu iyo centre iyo club des entrepreneurs du Burundi CIBU tuzoruhuza n'urundi gwaruka mu bindi bihugu kugira bazarahura bahanahana ivyiyumviro duhiriwe duhishije nyimba ntihenze nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cacu numuja mu gwaruka kandi yarizewe gutwara ugwaruka muri Afrika
dayeri Burundi ni umugwa mukuru w'ugwaruka. Yego. Murumva yuko ugwaruka rw'u Burundi twicaye ku buhiye. Cyane. Twicaye ku buhiye kandi nta nkeka kugira ngo baniyumvire Uburundi bucike kapitale cyangwa umugwa mukuru w'ugwaruka. Na son excellence bamwizere mu bijanye no guserukira no kurongora ugwaruka muri Afrika. Nukuri abona yuko mu Burundi ugwaruka turiko turihangira imirimo turi benshi. Yego. Mugabo kandi ni kugira ngo badutere intege. Murumva yuko muri ya Seibu ya Club des Entrepreneurs du Burundi y'ugwaruka umva ko byoroshe yuko urugwaruka rwo muri Afrika no mu yandi makungu dushobora gushikuronka ihuriro tugahanahana ivyiyumviro tugahanahana n'amasoko n'ibidandazwa tugahanahana n'uburusho tugahanahana novuga opportunité canke n'utuntu kwita amabakwe ababonetse bigatuma dutera imbere. Rero mu ishanga ABG Burundi murumva yuko dufite imigambi myinshi iza ishimangire twatanguje. Dushaka ivyo twatanguje tubishimangire bishinga imizi bitera imbere gusuba kugira ntibigire ikibazo. Naho nagomba rero mpumurize abarundi n'ugwaruka kuko hariho bamwe bibaza ati bijya bintu biko yashingwa n'ishanga ABG Burundi ni byinshi bizoba bigira ikibazo. Hariho bamwe babimbwira. Nashaka ndabahumurize yuko bitazosubira inyuma gatoya. Turiko n'abahinga. Ishanga ABG Burundi rafise abahinga babinonosoye. Turafise abahinga mu by'amategeko. Yego. Turafise umuavoka adufasha mu bijyanye n'amategeko. Turafise abahinga mu by'ubutunzi badufasha kugira tubitunganye neza. Yego. Turafise abahinga mu bijyanye n'ubushakashatsi badufasha gutunganya neza n'ubushakashatsi mu migambi. Turafise abahinga mu byo kumenyesha amakuru badufasha kumenyekanisha ivyo turiko turakora. Uko niyo nikibazo nabonye abantu benshi barakora ibintu byinshi byiza ariko bakibagira kubimenyekanisha bakibagira kubishira habona kugira ngo bitere intege abandi mugabo kandi n'abaguzi canke abakiriya babonereho. Yego. Rero twege mishanga ABG Burundi dufise byinshi turakora kandi byiza nkagira ko mpamagarira rero leta mvye leta nkozi nkuko yagiye dushigikira aha tugeze yadushigikiye mu buryo butandukanye yadushigikiye gute mu kutworohereza mu kuronka impusha mvye tuko turakorondera yaratworohereza mu gushiraho ikirere ciza gituma dutera imbere. Murabona hari amahoro hanyuma kandi indongozi zacu kuva ku muriki w'igihugu gushika ku ndongozi zo hasi baduhamagarira kwiteza imbere baradutera intege. Ivyo byose rero biraduha intege n'ibintu byinshi leta mvye leta nkozi igenda idutiramwe intege hama kandi na son excellence ajya amajambo agenda avuga adutera intege. Jembe nuvuga yuko inguvu nyinshi azikuye ku majambo agenda avuga. Ajya amajambo agenda avuga adukaburira je ndayafata nka nkama arantera intege nkaca yandika. Niyo rero usanga mpereza inguvu cyane ni naho bigoye ko ajya amajambo avuga arantera intege. Nagona rero mvuge yuko n'ugwaruka nuhamagarira ajya amajambo umuvyeyi wacu arongoye igihugu agira tubwira tugiye tuyafata nka nkama. Bijya abiro dufasha kwiteza imbere twebwe dayen twege Burundi bwejo ahubwo turabikunda tubishiramwe mu ngiro hagenda rero mpamagarira n'undi ugwaruka gushira inguvu hamwe kandi nte turikorana. Ego. Ishirahamwe ABG Burundi tumva ko turi kuri atera intambwe kandi igeze ku ntambwe ishimishije. Gervais yongeye ati nitwagarukirije aho inyuma y'imigambi imaze kuranguka twashizeho n'igisata cigisha ugwaruka ngene go kwiteza imbere centre d'incubation atubunaho tugira dushinge ishirahamwe ry'ubwishingizi assurance tiko. Bega twovuga ko Gervais afashwa niki nakayi kabijya akabanga yo bakoresha kugira ngo imigambi yose iranguke ndetse n'ugwaruka mufatire ko kankarorero. Murakoze cyane. Akabijya kambere kutagira ubwoba. Mu bintu byose uzokora ubwo bushiye ku ruhande. Yego. Ariko kandi ubwo kutagira ubwoba ntibisigura gusamara cyane kwijajara. Urashobora kutagira ubwoba mugabo kagerageza gushiramo ubwenge akenge kugira ngo ukinge impanuka zoshika kuvyo kurakora. Yego. Ivyo twe turabikorera ko. Ikindi cya kabiri cyakabijya ni cyo no kwita mu Gifrasa entrepreneuriat collectif. Kutikorana. Yego. Abantu benshi barikorana. Barikorana. Umuntu akagomba gushinga ibintu wenyene. Akibagira yuko umutwe w'umwe
ntiwigira inama wigira gusara kanya mwigendako hari mini mpeshi ubugirigiri bugira babiri cyane ibisangiye inama bigira imana iyo ni myibutsa abarundi benshi tukunda kuvuga mugabo dakwirikiza jewe rero ikintu ca mbere natahuye yuko ukoze wenyene uzokora ibihuye n'ukuri wenyene mukoze muri benshi muzokora byinshi bingana n'ubwishi bwanyu hari ikintu abantu benshi bagira ico bita le risque partagé mu kirundi zino vyita impanuka isangiwe yego mw'ibintu byacu byo gushinga ama entrepreneuria cyangwa homme d'affaires harimo le risque kandi risque yishitse rero bivanye n'agaciro canke n'urugero iyo society bingana iyo risque ishitse igutwara byinshi yego iyo rero wabikoze uri wenyene ukagira imana mbi rorezirita urose canke umwimbu urose akaba risque iyo risque uzoyiremeka wenyene kandi birashobora gushika iyo risque ugize wenyene igacigukirikira ubuzima bwawe bwose hamurinda upfa utaraheza iyo risque kwikura mu nzira akarorero dufate ko ushinze societe y'umutahe w'umiliyaridi umutahe wawe ubwite twokwita fond propre ukafiseyo umutahe w'imiliyoni 500 igice ugasanga uwundi mutahe wundi ukwiza umiliyaridi wasabye ingwane muri banki ugashinga iyo societe y'umutahe ungana 1 miliyari mu miliyaridi mu by'udandazwa ifako tubimenya harimo kunga no guhomba cyane cyo kuvyiteka bigashika ugahomba guhomba biva ku bintu byinshi nibaza ko mu biganiro bizokurikira tuzobiganirako nibaza yuko Agaseke BTV na radio Agaseke FM kubera yuko ikivugo ABG mu iterambere hari ibiganiro byateguwe by'abahinga bagenda baganirira abakunzi bikinyamakuru Agaseke BTV ni radio Agaseke FM mu bijanye nibituma amahinguriro cyama sosiyete ahomba cyane bituma abunguka hazaca ko bahinga babizi gusumba jewe bizohaca ariko iyo bishitse ukatangije umiliyaridi ugahomba urumva ko umiliyaridi wose uja gatuke wawe yangurane wasaba muri banke miliyoni 500 za banki zirahombye kuko uzoshoye kubiriha ivyo bintu vyose urashobora kuzosanga imyaka usaje ku isi uyinzu uyiheza ukiriha ideni rya banke niyo haca hava nko kwa kundi kwiyahura kuri bamwe batagize umutima urugabo kwihangana biba vyavuye kuri ivyo ariko rero iyo utikoranye kavuga ati ngo mashinge societe y'umiliyaridi kubera yuko mu mwimbu niteze harimo inyungu no guhomba reka ndondira abantu benshi tuzosangira umwimbu ari mwiza tuzosangire ari mubi tuzosangire bashezana imitahe wewe wazana icyumviro wanacize urako cunguka ugisangiza abagenzawe bazanye imitahe bishitse mu gahomba dufate ko mwashinze societe y'mu miliyaridi ikihomba muri abantu bajye mitahe 500 cyama 200 murumva mufata kwa ruhombo mukagabura na cyagitigi cyane muzosanga umwe wese yiremetse uruhombo rutoyi rutazotuma ugo ruhombo rumukurikira ubuzima bwiwe bwose noneho yo muri benshi no guhomba ntibikunda gushika kubera ivyiyumviro bamufise ari byinshi muhanahana bigatuma impanuka zituma mwohomba ziragabanuka ko murahana ivyiyumviro mugayo uri wenyene biroroshe gufata ingingo ituma wohomba urumva yuko muri benshi le risque canke impanuka yo guhomba iragabanuka ica kabiri no kwegeranya umutahe ntibikurusha cyane kuko amafaranga ava muri mwebwe yego ni kuvuga wanashaka na kwa kundi gukenera gusaba ingore muri banki mugitangura ntimuza kuyisaba kubera ya mitahe mwegeranya ni iki ituma mutangura atangurane mufashe ya banki yego kuko ufashe ingore ya banki ugitangura d'abord bigoye ucugira recharge d'intérêt canke novuga uburemere bw'inyungu wungukira banki
bikazanana kandi nuko kiri mu ntango society bikiri mu ntango bitaronka abakiriya ibitarashinga imizi donc society gitangura ibi bigifise ingwane nyinshi abarundi batari bake mugabeshe ko barakira kwa kwikunda egoisme amaze kwiga umugambi w'iterambere akabati no society nayishinga abahinga rero hagiye bagufasha kwiga umugambi muri plan d'affaires bakakwereka kongera uzokunga mu myaka 5 ngo uzokunguka miliyoni amajana biciye mu biharuro byabo baharura novuga no kwita simulation ugashobora ati ndumwe 0 miliyoni zose ntazunguka ndumwe ukibagira yuko ushobora kunguka cyangwa ugahomba ugashobora ati rero sinuhamagara uwundi aze siniyaza ya nyungu niteze ndazisangira gacigwa kwikona wenyene rero nashaka mpamagarira abarundi cyane rwaruka gukunda gukorera hamwe biratuma utaruha biratuma mushika kwihangiro mutarushe kubera inguvu zose mukoresha ziba ziri nka somation y'inguvu zanyu zitandukanye bituma mukora ikintu kinini ikindi nabonye hanze abantu benshi bakorera hamwe mu runani nk'umwakarore kuri ico nyene urasanga abagwiza tunga bagiye hamwe bahagwatirwa twubake etage nakarore ntanze ahantu kugira ngo nkaburire abagwiza tunga bamaze gushika kure two turacari bato ngaca muvuga ati okay reka tuyishinge turi abantu amajana 2 mugaca mugabura amanivo muzopangisha muca muyubaka muri abantu amajana 2 za nguvu zose muzisize hamwe iyo etage muca mubaka nini ya cyane kuko muri amajana 2 muzokuba ikintu nyene cy'abantu amajana 2 hama hageze gupangisha muca mugabura umwe wese amanivo bivanye n'imitaye yasizemo biroroshe guharura muje musanga uburundi bwarose etage nini ya cyane ibaho ku isi kubera abantu bagiye hamwe mugabo uzosanga abantu bikorana ugazaye ko yubaka ka etage ka wenyene bica binamurusha cyane kandi yubaka gatoyi agaca yagisha n'ikirere cyo kubakamo nano kubaka byose rero nabonye hanze aho maze gutembera si heshi mugabo byanyigishije n'iki no gisangiza abarundi bene wacu cyeje gwaruka yuko nivyo abaje bakora asanzwe bakora mu bisata byo kubaka bo bikoreramwo ndabigusa yuko ndongo ishanga ABG Burundi société civile rero mu byo rijeje gukaburira abarundi rijeje gukaburira bene gihugu mu kwaha intumbero mu gutanga ivyiyumviro société civile kandi ijeje gushigikira imigambi ya leta kuko ndibaza ko mwese mumaze kubibona na leta ubwayo irashaka kugwiza inyubako rusangi les bâtiments sociaux kuko nanye yarabonye yuko inyubako twubaka mu mwe yubaka kiwe usanga kuragisha aho kubaka rero kwizira gishanga ABG Burundi nk'ishirahamwe gihaye intumbero yo gukaburira abarundi kwiteza imbere no guteza imbere igihugu no gufata ingingo zibere zo gushikira imigambi ya leta nashaka mpamagarire abarundi uyu mugambi wa leta w'inyubako rusangi ko twukorerako abagwiza tunga ukorereko muze muraja hamwe bubaka ama etage haba ivyo bita ama appartement abantu baze barapanga hama twubaka amazu meza manini atuma n'abandi bene gihugu canke ingenzi zihurumbira uburundi kubera harimwo amazu meza y'iratiro amazu meza atuma itugira igisagara ciza ivyo rero bihamagara nk'abarundi biciye muri entrepreneuria collectif ni kuvuga kwihangira imirimo mushize ingufu hamwe akabijya rero twege novuga mu ijambo rimwe dukorera hamwe dukorera mu runani tubibutse ko turi mu kiganiro bategabira wungure ubwenge aho turi kumwe n'umutumire Gervais NTIRAMPEBA aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ABG Burundi akaba ariko tuyagira ingenewe abigenza kugira gera hageze yongera kaburiro rwaruka ingenego kwitunganiza imigambi y'iterambere mbega nk'ubu nk'ugwaruka gwifuza kurangura imigambi itandukanye ariko rukaba rubona ingenego tangura rutabona ingenego tangura biga mu rubwiriki rubituye hari ico mu rufasha jewe ndabikora nibaza ko n'ejo bundi mwarabonye mu ikoraniro ryabaye ku magenekerezo 23 28 ku kwezi kwa gatatu guheze mwarabonye yuko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugwaruka gwari gwantumiye kugira ngo ngire igishinga ntahe kuri stade Ingoma Igitega kugira ngo mbwire ugwaruka rugenzanje uko nabigenjeje mu ishanga ABG Burundi kugira dutera imbere narabashingiye ntahe nabikoze kandi gwakagwishi gwaranezerewe
hari n'abashi baguma bandondera nino munsi ndafise ugwaruka rwinshingirira coaching kuko jewe ndakwigisha ku bintu nagiye mbamwo sinzo kwigisha entrepreneuria théorique imwe ku majambo ndakwigisha entrepreneur nabayemwo ngira ko ndakwereka n'ingorane uhura nazo kuko nabibayemwo ninge witorera umuti urumva rero je ugwaruka ruji wanje ndarufasha cyane vraiment ndarufasha cyane kubera yuko dushaka ko abarundi benshi cyane ugwaruka dushira inguvu hamwe kuko je naho ndiko ndakora namumva nakoze byinshi mwisha ABG Burundi ntabwo ndoshobora guteza imbere igihugu je ndumwe ntabwo ndoshobora gutorera ikibazo cy'ubushomeri je ndumwe kugwaruka ahubwo nshaka urwaruka rwinshi ko goza tugashira inguvu hamwe nago rugashinga ibindi kugira dushira inguvu hamwe dusange ikibazo cy'ubushomeri ikibazo cy'ubukene ikibazo cy'ubuzima buzimvye twagitoreye inyishu rero urwaruka rwinshi je ndarufasha kandi kaze aho dukorera barahazi mwirohero ya kabiri ibara ku nkiko nomero 76 turaza gusiga ngaha telefone zacu karibu tuganire nagona menshi onashaka akazi kanje naho nkora kubuvuzi mu mwaka uheze 2022 mu kwezi k'umunani naragasezereye muri leta kugira ngo shobore gukurikirana neza n'ibikorwa by'iterambere kugira ngo kandi shobore no gufasha urwaruka rwinshi ufise umwanya uhagije rero gisubwa yuko karibu nibaze ngira ko kandi nibutse urwaruka ko two kwijukira gukorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kuko turakene kuduza umwimbu nitugwize gusa ibisata bigwiza amafaranga cyangwa ibisata bindi oya turakene n'umwimbu kuko gose twagwije amafaranga utagwijije ico turoguza ayo mafaranga nico n'ikintu tiramwe intego gwaruka ama cooperative ko rashinga bagwizemo cyane kurima ubworozi n'uburimyi tugwize umwimbu dushobora gushora no hanze turonka umusesekara dushora hanze turonka amadovize niyo mpamvu ma cooperative two turashinga mu ishanga ABG Burundi twagombye gukwirikiza ico twita mu gifrasa chaîne de valeur mu ngege twisigura nukungene mushinga cooperative izana par exemple matière première hagacabaho indi cooperative ikeneye iyo matière première agacakene indi cooperative nayo idandaza ibaye transformer ibihinguwe hama gacaba indi cooperative nayo ijejwe kumenyekanisha ivyo vyahinguwe donc hariho secteur zitatu secteur primaire secteur tertiaire secteur primaire secteur secondaire secteur tertiaire mu kirundi vyo ndangira bivuga ariko nashaka nibutse abarundi n'ugwaruka hagiye ko bavyo dukora biri mu mice itatu secteur primaire ngerageje gutanga karorero nta muhinga wavyo ni harimo uburimyi n'ubworozi biri mu secteur primaire secteur tertiaire usanga keshi badandaza amantu zenye ma service secteur secondaire plutôt niyo badandaza ama service secteur tertiaire na mahinguriro nibindi bishusha nivyo ivyo byose ni ibintu bashobora gukurikirana bakamenya hari abahinga bavyigiye babizi babwira neza kandi ifo ko tubimenya nk'ugwaruka tumenye ati mbega ndimba ndiko ndakora ndiko nkora muri secteur yahe mbega mu Burundi secteur ikeneye gukorerwamo cyane yahe kuko nyimba ntakorera ndi mu cankuzo secteur primaire niyo izakuja imbere cyane uri n'ubworozi kubera iki amatongo yo kurima arahari mugabo nyimba ndi Bujumbura mu gisaga ca Bujumbura ku murwa mukuru wa ubudandaji secteur primaire yagoye ko nikoreraho kuko ni mu muji hacakenerwa secteur tertiaire amahinguriro size kayemwe nizo zose rero gwaruka mu yo sijebu hazo harimo kubigisha bamenye ivyo bisata byose bamenye ibikenewe bamenye ati je ndi mi kino kibanza niko rakoreramwo umugambi ntegura nyimba ndi ruguru umugambi ntegura cyane cyane wo umugambi uja muri secteur primaire nyimba ndi mu muji Bujumbura umugambi notegura wo umugambi uri ushingiye mu gisata tertiaire c'amahinguriro canke ni buri tertiaire mwijanye no kudaza ama service nuko ivyo rero nibaza yuko abahinga bavyo biciye muri sijebu bazo ravyigisha kugira abarundi bamenye kuko nasanze abarundi benshi twishe no gutamenya ntidusoma dukunda gusoma mu ntango niko benshi bavuga ariko turakiye gukunda gusoma ibitabo bitwigisha kwihangira imirimo ibitabo vyandikwa n'abahinga mu by'ubutunzi n'ibindi byinshi no gukwikana rero amajambo yabubahwa indongozi zacu bagenda batubwira ego rero murakoze ego imbere yuko turangiza nk'ugwaruka rw'abamaze gutera intambwe mu kwitunganiriza imigambi
mbega nakahe kajambo mworubwira canke ugwaruka muri rusangi nakahe kamo mworubwira kugira ngo rushike kwiterambere rirama. Murakoze cyane. Icambere n'urutera intege. Dusangira urugamba. Ni urugamba rukomeye. Nivyo entrepreneur abeshi turayiririmba. Ariko kwishira mu ngiro ishike itanga umusaruro ni urugamba rukomeye. Icambere. Mu Burundi kubera abarundi batatahura kwihangira imirimo abaguca intege baba benshi. Abaguca intege baba benshi, iyo ni ngorane ya bikomeye ni contrainte. Nashaka rero kuri ico nyene mpamagarira abarundi ntimusubire guca intege urugwaruka. Ntimusubire guca intege ariko arihangira imirimo. Mubatera intege. Hanyuma kubijanye n'abubahwa bamaze gutera imbere. Benshi muri bo badutera intege. Batene kugwaruka. Abasanzwe babikora ndabashimire cyane mu bandi mutera intege kugwaruka. Kuko ijambo ry'abubahwa ry'abategetsi mwege mushizwe imbere rirarema. Yego. Yuteye intege umwene gihugu, yuteye intege umujene ugwaruka ariko urihangira imirimo. Ubu musizemwe umuriro ukomeye nk'imoteri biratuma shika kure. Abatabikora rero abahora baca intege ugwaruka muhindura iyo ngendo. Yego. Mutaye kubatera intege. Ibibazo byose duhura navyo sivyo kuduca intege, nivyo kutwigisha duca ubwenge duhangane navyo. Erega iyo uhuye n'ibibazo bikomeye ni ishure uri kuriga. Yego. No utumukoresha ivyiyumviro cyane n'ubwonko bigatuma uva mu bunebwe. Ari gihe ubwonko bwacu tubugira ubunebwe. Je nizi by'ubuvuzi mu byo nize harimo n'ivyeke nyifato n'imyumvirire n'ingene n'ibijanye n'umutwe ingene umuntu yumvira n'ubwenge no kwita psychology. Byo turavyiga cyane. Rero nikiswa yuko iyo ubwenge ubukoresha cyane buraba develop donc burakura. Rero guhura n'ibibazo ni kimwe bituma dukabuka ubwenge bukabukwa buduga uburiko akasha ubwenge. Yego. Ntidutinye rero d'abord ibibazo. Ugwaruka nduse gutinya ibibazo. Tumenye ko tugiye muri entrepreneuria kwikorera ibyacu ni aventure. Aventure ni rugendo bufashe utazi ivyo uhuriramwo mu go rugendo. Yego. Rero muvyumve. Aha no kugira ngo rwagwaruka rubona abeshe ko turatera imbere bumve neza yuko hariho ikiguzi vyidusaba. Hariho ibintu uca wima amatwi kandi ukimaba n'amaso yawe, ibintu vyose cyakamara kumarira mu mugambi wawe ukurakora mu ndoto yawe uravyima amatwi n'umwanya. Abantu bose baguca intege urabima umwanya, ariko abantu baza kuzanira impanuro kivyeyi, impanuro zigufasha kugira ntugwe mu kinogo urabaha umwanya. Abantu baza kwereka ati kino kintu gikore kora kuno nko vyokunda, ubu ntabe kaguca intege aba ariko arakwereka ngire vyogenda urabaha umwanya. Mugabo umuntu aguca intege, umuntu hirya no hino agakubwira ngo uzohomba, umuntu agwe ko uzohomba atagwe n'impamvu uzohomba abaguciye intege mu isanzwe cyane. Abo bantu rero novuga yuko twogabanya. Rero ugwaruka novuga yuko nabene igihugu twoshira imbere kwihangira imirimo twakora nk'ubwoba. Hanyuma kandi twasenyera hamwe ikindi kandi twoshira imbere urukundo. Dukundane. Dushoreranire. Umujene ugwaruka ubona ko arakora ibikorwa kanaka byo mu Burundi. Nuba hari ugwaruka usanga ko arakora ibintu mu Burundi bitwa made in Burundi. Yego. Nabonye je bundi ugwaruka ruhurikiye mu bene ntare. Je ndakunda kubashorera. Handitse ko made in Burundi bakora ibintu vyabo kandi vyiza vraiment. Vyiza bataguye ko byakora mu Burundi ntubimenya. Je rero keshi umuntu yakoze ikintu cyo ngakavukire. Kiramushorera. Kubera iki ni consommation locale. Biye natuma na ya madovize dutwara hanze agabanuka. Rero tuguze d'abord kandi gushoreranira. Shorera muntu mu kumutera intege. Hako umuntu mugabira amafaranga mushorere mucari karakora mutera intege uzomufashije. Yego. Rero muri make no shimira abarundi bariko kivi, nkashimira abarundi badutera intege, ndafise abarundi banteye intege, banshigikiye batandukanye, Imana bahezagire n'abandi kandi mudutera intege, ntuze udutera ubwoba vraiment.
Yego. hari abantu bagiye barantera ubwoba nukuri ntuze kudutera ubwoba ahubwo nimuze tuje hamwe duhana ivyiyumviro hari nk'abahinga mu by'ubutunzi ntudutera ubwoba nimuze mutwereke nyine twokora hago tubaha akazi jewe sinabahaye akazi abahinga kugira bamfashe ndetse abatekinisiye vraiment kandi bamfasha neza twe turagira kure n'abandi karibu dushira ingufu hamwe ariko kandi namwe gabahinga nimwishige muza gufasha abandi namwe mutanga imitahe ego murakoze mu kurangiza mbega nakaye kabirya Gervais NTIRAMPEBA yizi ko wenyene atawundi muntu akamuziko bo gasa none yakavuze ariko kaje navuze nakishira hamwe duhuriyeko yego akabya kiwanje sintinya singira ubwoba urarinda ndarinda ariko kandi naho ndinzana ubwenge aho bisaba ko ngira ubwoba ndabugira yego aho bisaba ko ntagira ubwoba sindabugira kuko ikibazo kiri ngaho nyene ubwoba nijyari bukenewe niyo bidakenewe izo ntazo nosigurira ngaha abazoshaka azonyigirana babwire mugabo icomenya coco ni kumenya nijyari ugira ubwoba nijyari utagira ubwoba nijyari bisaba kugira umwete nijyari bisaba gushira amanga nijyari bisaba gusubira inyuma gatoyi karokira mwivyo mwamaja muvyumva nyene akabigera kambere ndarinda igihe bikenewe ko ndinda murakoze shimire umutumire wacu Gervais NTIRAMPEBA yitavye utumire mu kiganiro batagabiri wungure ubwenge abakunzi b'ikinyamakuru Agaseke TV na radio Agaseke FM bariko badukurikirana kuyimbonesha kure ya Agaseke TV naho butaha murakoze